Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man. Ni kundi musi udasanzwe. We are from NGZ Kugasaka to KYZ represento. Narimvuze ngo turiko turava mu ntara ya Ngozi twerekeza mu Kayanza. Dukubita tubangura nyuma y'umwanya turi kumwe na BMT, nyuma y'umwanya turi kumwe na Ravelle, nyuma y'umwanya turi kumwe na Joachim Smith, nyuma y'umwanya turi kumwe na X-Ray Bam, nyuma y'umwanya turi kumwe na Izo Chris n'abandi mwabonye. Turakubita tubangura twerekeza mu ntara ya Kayanza aho dusanga umugwi wa WARUBIZI. Ni mu kazi kataba koroshe, umuntu atabura ibimuca intege, ariko kakubwira ngo nta muntu numwe yoshobora guca intege umuntu yamurikiwe afise original mindset, akaba yarahezagijwe n'ijisho rya gatatu rimoreka n'inyuma y'uruhome. Umuhamagaro wo tuba twarawitavye, ico nico kidutera intege zo kubandanya dukora umunsi ku munsi, ari nako sinema yubakwa umunsi ku munsi nkuko turiko turabivuga, ikagenda ishika ku itafari umunota ku munota. Ni mu Kayanza aho tugiye kurabira umugwi wa WARUBIZI aho ugejeje ibikorwa. Nizera yuko ari numwe mu migwi muriko murakunda bitewe n'ibikorwa bitari bike bagiye babaha. Ijambo ni ryarindi, mugumane natwe, ibiryoshe vyovyo nta handi biri, ni muri Flash TV 257. Behind the camera no wundi haba ari Prince Keys, they call me Dikurio Leonce, the son where Dr. Love aka Diko. Hasta in the Diko. Bashaka pa watuite good. Hari solution hari hepe bashaka watuite good. Nabonya kai. Na hipeni. Diko. Hipeni na wameze. Naona kitu. Yeah man, twari twabiberetse gato. We are from NGZ Kugasaka to KYZ represento. Niho ibikorwa biba biriko birabera bindi bibandanya. Twihuse cyane tukasanga ikintu citwa WARUBIZI movies. Tuvuze ico kintu umvuye ko hejuru yacu mu bushorishori hari umwe mu bantu nababwiye amateka yiwe maremare, n'umukobwa yitwa Anny Esperance, niwe the CEO tubisaba Imana. Kubera ko ushaka ko nijye ndagyongera ko fete izina ryanje rivuze utayavugiye rimwe umenga si jewe. Umenga ntiwuzuye nta gatazirano koko. Oya ko barambwira ngene ndagutaziriye, binkundire ngene ndagutaziriye ndabizina ryo ofura ni babikunda nta na kimwe zosha ari mfata azira ndareke nzoribabwira nitwahurira hahandi ngo baje kubaraba bakababura, nubwo atari yo nkuri haro no munsi. Niho nzobabwira izina rya nitwahurira muri yatere. Umeze neza ariko? Ndakomeye, turakomeye. Meze neza. Akabeho imbeho je nayimenyereye ko andi umwana wa ruguru. Ruguru ariko ruguru haratandukanye. Uzi ko intara ya Kayanza ishobora kuba ariyo ya kabiri ikanye? Yego. Usumye nyuma yo mwijenda canke nyuma ya he? Mbwa mu Kayanza no nyene si yose baba bafitiye ku gice ca Gwegura. Mu Gwegura waragiyeyo? Abona sindava muri ino nzu kuva nshitse ngaha. Reka wobanda kandi ni barabara ribandanye raho. Uraza ko tuzoshikayo. Gwegura harakanye sana. Twova ngaha tutagiyeyo kamene. Murabitegekanye? Ubwiza bwa Kayanza twobwerekana gute? Baze kabisa mutagiye kuraba icayi, mubona ahantu hava umuyaga nkuba mwinshi, mubone hari n'ishamba, hari n'amahoteli basigaye hari. Uraza kubona ihoteli ubu rimwo ukabona hanze kwidirisha hari ibiti by'ikibira byamaze gutera ahantu bugi bisa neza. Irahari nuko batandishe mba ndayikubwiye, ariko nimwagera muze muyibaze muyiruhukiremo. Iki kibanza mwakigezemwo gute naco nyene ko mbona ari citeka? Ikibanza twakigezemwo murazi yuko dusanzwe dufise ako kamenyero ko gutekera tukagenda kugira ngo turushobe gutegura ibikorwa mwadutumye. Sinzi ko ari umuhamagaro wacu. Hanyuma niho twiyumvira undi dufise umugambi wo kuzunguka igihugu cose. Ngaha niho twari tugeze mu Kayanza. Nanifise n'amakuru yuko muhava muji Makamba Gitega hose
ni nko muhira mwarana haciye kenshi projet y'Imakamba nayo irahari projet y'Imakamba nayo tugeze tuyumvira nta n'undi yavuga okay ahubwo nagarukiye mu nzira ngiye Ngozi kubera ko naciye mbona nga hariho hafi urazi ikibazo c'igitoro ni hatari mbwa kamenga wagira uvuga iyindi mpamvu atari yatumye ugarukira mu nzira nta impamvu ni ofete Ngozi narahejeje guhiga ama location ndaheza hanyuma hageze ko ngenda programme yayo PTB gatonya hanyuma naragombye no kubireka kuduga ruguru kubera ikibazo c'amafaranga mugabo ni hatari hanyuma ndahiga ama location i Bujumbura nagende mu mahoteli arenga nkane usanga kubera i Bujumbura rero bagira ibintu byo kujyabika abantu ku masake bariki kaga zebe ko vuga ngo uravamwe saa 6 ngo abandi binjire kajya kantu reka kaciye gatuma toroha nta mu mutwe ko turavugana kameme n'umuntu yari umunyakayanza yari yanyemereye support hanyuma caram propose turashobora kuza mu Kayanza ufite ni Bujumbura yari karamfasha mugaca arambwira ati urashobora kuza mu Kayanza bihita byahise vyihuta cyane mbere mu masaha atarenga nka 12 iyo decision yareje gufatwa hanyuma turatekera turaza hora turaharambi ubona ko najera tanguye kwirabura oya ahubwo ibiraya byo mu Kayanza vyakuguye neza usa neza ifresher ni zose iyo ntabwira n'abantu yuko turahabaruka bava yuko uri ahantu hibujumbura heza cyane ariko mu Kayanza naho nyene haba sanyene ni hatari tumerewe neza vraiment ukrima jiri favorable kuri jewe kuri equipe turi kumwe nabo nyene bimeze neza donc murabona ko tuba turi ahantu atanduru nitwe turiko turatera inzu nitwe tuyiteye mu yandi majambo nitwe turiko turayitera donc turatekanya handi dushobora gukora igikorwa tukumva ko ata pression imwe turiko ko ubundi n'abariko baratwumviriza n'abariko baraturaba bavyumve biragoye kuba wasavye location umuntu yo mu nzu muri salo hanyuma akagera gufungura ukaja kwicara hajya canke akaza gufungura naho wo mukinjurira akaja gufungura bijya bitsinga byose nibitara warunze ngaho wamaze kuvyiinstalla canke ugasanga agiye kurira musi y'urugo kandi ari mu rugo iwe ubundi nyene biradutera complex hariho n'ikindi gikunda gushika rero umuntu wamusavye akagutiza icumba ciza agenda gukirikimbira mu cumba ciwe ya kuntu rero umuntu agihonyora ko ari karamurika ufise microva canke ugasanga umwanya wo kwivuna umusasi urageze baze ico open porte niyo twarosa abantu babitwemereye ntaco byari bitwaye ariko ujye kubona 18 igeze ko tuzingo kagenda twideprashije twafunguye sene ntiheze mugubu kameme turavuga tuti ntaho tuja au reste ici turicaye turatuje uje nk'ubu je ndumunyagikoni ubuhewe ahindu yose hiza rije nteye natwe kukwerekana uri gora teka agatoke tubakorere kabisa urumva canke tunavyerekana ariko nani ubona n'inzara ko ntagica urumva hari ibintu byo kuyora amakara ariko rero byo koza isafuriya mbona ariko ivyo bintu so kudatanga akazi canke kwinjirira abagafise umuntu nka CEO akaba ari uca mu gikoni kabisa so kudatanga akazi ni kubera ko ofete moi ndi ngaha nanje ndi kumwe na team ego ndafise ugaruka gwishi murabizi mwabonye yuko n'ubundi naho turi benshi ibikorwa ni byinshi je no kurishobora gufata itara je ncanduha n'ingoga sishobora gufata mikro ncanjugumira kandi sinje ndiko ibikorwa ufite mvuge ngo ndabihagarariye hanyuma murazi ko muri equipe yanje mfise abana b'abanyeshuri benshi hama guca umuhamagara ngo aze guteka byari byoroshe muga kamena avuze ati nanje ifuko nanje banyandika ko ikintu cette fois bazonyandika kandi no kuri film radio barabishiraho bazatezwe na ntatetse dufate nanje naye guca nkora ikintu acanjyama ufite nta kindi kintu mbona nari wowe nubwo wihagarariye inyuma muri inyuma ya team uvuga ati akamenga ntimukagize ne muga ibyo hari ubuje abamagaye barende ko ndabagaburira ari je natetse nabo bararyohewe nk'umuvyeyi kabisa muga kamenda afite abana turafashanya twese turakora byose mugabo je kwaruka gwisho wa mugani wawe nabonyemo nana ujye mwana muto yitwa gute yitwa Aria asitabara hari ntimwabashira mu bikone bagiye bariko barakora wese amahoro principal ko barakora turafashanya kana bishobora so umuntu rero yohava yibaza ngo
aya nagira mvuga ikintu ngo cyo gukorera ahandi hantu ico tunakireke nibaza ko ivyo abantu bakeneye cyane nagira ngo kuri ca kintu bariko bavuga yuko hari inkuru zari zihari ko menga muraza gukorera ingozi muraja hehe na he ariko ivyo cyo nibaza yuko wavyishuye navyishuye mugabo kandi ikindi buriya jewe sinkunda washaka gutanga kuvuga ikintu ntaragihonyoramwo nibaza ko ata muntu n'umwe kiretse babandi twegeranye babahanuzi mwamwegeranye nibaza ko ntigeze ndabitangaza ko nzokorera ingozi wanashaka sinigeze ntangaza kandi ko nzokorera no mu Kayanza kuko urazi ko ibintu bishobora gutuma ikintu gihinduka atari biki sinigeze ndabitangaza nihanga rero twabaguye natanguye kubivuga ari uko nshitse ngaha bivuga wa byabaye wowe nabivuze ari uko nshitse ngaha mugabo kandi nkavuga nti mwebwe vraiment mujeje kutumenyekanisha ibikorwa muradutangaza cyane musanga twabaguye ko mutabitse twene ko tumeze mwihangana ariko nimba tugira nabi bone bubisha tuzokomeza cyo mugira neza kuko je numvise umuntu amamagaye umukozi w'ibanki raho arampamagara ambwira ngo ngo nakana naka ko mutabajanye mu Kayanza ati kubera ubabonye yanko ndavyumva ko babivuga mu makuru mu radio n'ibindi ndavuga okay byatanguye je nkavuga nti je ku giti canje shimire fresh media fresh tv na diko nataziriye diko media diko nataziriye fresh media ego shawa ntaziriye fresh media nemeye ntaziyoboka neza kubera iyo initiative of it novuga ngo nico twabuze abandi bantu baronka c'est vrai promotion barayiriha turabizi mugabo sina content barayirondera ni ibintu bibiri biza guhura nimba vraiment mwafashe iyo initiative je kubwi wanje birantusha peut-être tuzoshika hahandi twifuza nibaza ko ari twari tubuze cyo gukora ikintu ntigishikaho kire ababizi barabizi yuko igikorwa vraiment iwage twara amafaranga atari make cyane nasanze no gusuma mu Kayanza wopfa umusumi Bujumbura ikiro c'ibitunguru babirima mu Kayanza kigugu 800 ne Bujumbura kigugu 800 eske babi deplacer kubusa nibiki berek diko nibiki bibiri ibirayagotse birabigwa 2000 Bujumbura ni 2010 cyangwa 1800 sinzi ngena kovyanze umugani wawe kubideplacer bica bigenda gucumenga bigendera mu kirere natangaje mu Kayanza basaba fana ngo batubwe muri basi nikiro barahari je nababonye benshi ariko baraba baravuga ati ko twavuze ko turi ngaha ko atanumwe aratuge muri Ravelle n'igitonga c'ibijumba ibi nibiki tuje muri parking bababone nemwe ko mwahitiye kwinyegeza twaratambutse ngamwira baraturiyereka hariya hose kwisukari ya kwa Muzenya hose hariya muri home post turazunguruka vraiment n'umuntu mugabo mwarabonye yuko ibikorwa byanyu babizi no kuvuga barabazi ni naco tugira peut-être ntitwabateguje ubure tugiye kuza turatangaza intara tugiye gukoreramo kugira ngo kameme tubashikire tubonane kabisa twasite tuba concentre cyane nibaza ko tuzoronka kanya ko gutembera tubonane n'abafana mugwegura hose mugere mugwegura tuzojaye kuko dufise iyo devoir yo kubona nimba mu Kayanza baduhaye support bakatwemera ko baduha aho gukorera sinovuga baratwakiriye abo tumaze gura baratwakiriye neza ivyo dushaka byose donc turabironka nibaza ko dufise iyo devoir yo kwerekana ubwiza bwa Kayanza tukirizwa kubivuga tukavyekana muri film noneho tukagirana n'ubwo bucuti turafise visite do kuhutwazi kwa gouverneur nibaza ko tuzogenda tuyaze ibitari biki ndakuzi hano hantu kutari kuhavuka so babonye abakinyi ndakuzi aho turazinanye babonye abakinyi bariko barakina nkuko batangiye babibona timu y'abantu benshi twari twanabivuze muri special driver ariko banayo kuwitwa Asta official akantu ka official kariko kumbuga ngurukana bumenyi ariko irindi zina yitwa Nahiman Pascal Asta Pascal Edi ni hari mu basore nabo nyine amaze iminsi bariko barabikora babonye umusaza ciza kimoko none umukobwa mutoya ya na Roza nganenda muze muri nimba ari Moria TV channel ibintu nk'ivyo Roza ni hari ari yasubwa mbere dukoranye yarakoreze mu cahishijwe ari ahubwo niho hantu ntari ko ndamwibuka neza Cynthia yakinyitwa Cynthia kariya kana kazi gukina cyane vraiment okay so kino gikorwa canyu rero igihari coco ntabwo si RUJIYORUSHATSE si ntaho yagiye garutse ni gikorwa gishasha ubundi twarihaye ihangiro kubera ko uburozi nimba ari uburozi baturoze hari umupatiri yakunda guca umugani ngo wojya gakara ko munuka wojya gakara ko munuka nimba twarihaye gukora filme
ntitubikore ngo tubiheze mu nzira ntiturashika aho dushaka ntituraronka iyo support turiko turarondera ntituraronka ayo mafaranga twakoresheje muga nkashima cyane jewe support ya RTN birankwiye irakwiye vraiment irakwiye kugira impingufu zo gukora hariho n'izindi televiziyo turiko turumva gukorana nazo tuzohashika muri iyo ntumbero rero twaravuze tuti nta guhagarika nimba twarihaye gukora ifuko dukora ikibazo c'amatari Bujumbura mwarakibonye nari nabigarutseko mu gihe RUJIYORUSHATSE twayikoreye Igitega igahera tukabandanya tugahiga umwanya wo gukora iyindi niho twasha tuvuga ati reka dusubire tuduge dukora iyindi twiha umwanya ofetse wo kutazogira iyo hibutire ngo tuburi byo turi bubahe sinzi ko mubona abafana sinzi ko mubona abafana yuko bariko barekrama ko dutanga kabiri mu ndo bamaze iminsi babibasaba kandi mwarigeze no kubigerageza barigeze kubigerageza kanya gato kandi byaratanze umusaruro mwiza mugabo ni ibintu uba wirutse muri 100 metres utari niyo saba Francine uba wirutse muri 100 metres peut-être biravunana kabisa peut-être jewe ndiko ndabona yuko tuzoteba tukabishika ku ivyo bintu nkuko bavyipfuza mugabo vraiment suno munsi kuko na rimwe mu ndwi turageza ahantu tubona yuko vraiment ari intambara twari twifuza kuronka n'agastoke naho koba gato kameme kugira ngo dutange filime tutarushe abakinyi bariko barakina mwino filime ni nshasha kandi ntizonateba gusohoka vuba baraza kuyironka vuba turaza kuyitanga kubera ko promotion ni nyene muriko muratugirira promotion ni gatsi ko turagira nta promotion iganye nizogira ko nta media tuzogira ngo tuvuge ngo tugire gutya petete rasema tubamenyereye rimwe rimwe mukora amaranching mugashira ibintu byanyu ku mugaragaro mugatumira n'abantu filime vraiment muraza guheza ari gukubita ko gusa ku mbuga zanyu turaza kuyivasha ntaransumi zoba vraiment ngira petete nk'ama media makenya turashobora kugira aka media twa gato cyane ariko filime vraiment tugomba kuyibaha vuba cyane kuko mwebwe mwabonye abari kuri tele turafise equipe technique yugaranye iri kiramonta kugira ngo turabe yuko twova ngaha twarose ico tuza kubaha hari ico mwakwizeza abantu kwino film ishobora nubundi gushika ku mitima ya benshi ugereranije n'izindi mwari mumaze iminsi mubaha zigakundwa normalement jewe ico sinzi ko kivuga ko cane l'objectif ya warubizi ni yayindi niyo gushira habona ingabirano zurundi kwaruka byakubita bitakubita ariko muvuga ngo Kristo tarimwe na kadoha vere bibaze ahubwo yere ko nabivuze duhereze kuri ico kibazo guhaguruka uje gukina filme nk'iyo muri ko murakora tugira imana ariko tavugana na nyiravyo niwe bihagarariye niwe ibintu ni gwawe ukaza mwiyogi rya warubizi ritakiri niyogi gusabwa rimaze kuramura utari kumwe na kuboko kwiburyo kwa warubizi kadora vere ahemesia n'umusore ariko arabikora w'umuhinga ubona avuga ko ari n'umustar atoba yibeshe yitwa Chris ntabwo ubona yuko uza gutambuka usubira inyuma just nibaza ko nshobora gutambuka asubira inyuma kiretse nibagiye l'objectif nibagiye intumbero Kado Ravelle ndazi ko bamubonye kuri ekara za mbere za warubizi Ravelle hasha nanje niho namumenye niho yatanguriye uno musi ageze ntitwamusohoye uno musi ageze ku rundi rwego novuga ngo turiko turishimira iyi misi twariko turakora nawe mu bindi bikorwa ingozi ndazi ko naho batarabitangaza kandi bitangaze yariko arakora filme yiwe rika arakora na BMT urumva yuko ari intambwe twe twagezeko na Chris yarimwo mu bashobora kuyikina mu acteur principal niwo mwanya donc ni nawo mwanya mwiza wacu wo kugira ngo dushoye kuduza izindi mpano niwo mwanya mwiza wo kwerekana izindi mpano sinibaza yuko ijya filme itazokunda iyi filme sindayivuga izina setwasi sinibaza ko ino filme itaza gukundwa kubera ko Ravelle atarimwo na Chris atarimwo noneho nta narore zabo zarimwo ariko abo bantu ane ntutujaniranye abo bantu basigura ikintu kinini muri warubizi turabizi cyane nico ndiko ndashikako iyi ni introduction tugomba dutange mwino filme ubundi Kado azoyizamwo na Chris azoyizamwo iyi filme nyene ego bazoyizamwo mugabo izi turiko turakora ubwa mbere sinze kubesha ngo nzoshire ku ifoto ya Kado Ravelle ngo arimo kandi atawurimo episode za mbere zizokinwa n'abandi bamenyereye kujya baraba filime nshasha sabakinyi bashasha mugabo n'abakinyi bandi ba warubizi kandi nabo nyene bafise ingabirano reka tuzoreka abaturaba baduha amanota kugira ariko ubwoba abo bakinyi bacu ubwo bafise nanje nibwo nshobora kuba mfise
ya ntango basi uri kuravuga ubwo nawe ntiwogira ubwoba ko ishobora kutaba nziza kubera ko amazina aremereye mwari mufise atayo bariko barabonamwo normal je niga muri seconde nari ifise umukobwa w'umugenzi wanje no musi n'umubikira yarampa niwe yarampa twara abagenzi twarajana muri chapelle gusenga twarasangira igisabisho cyo mwijoro tugasangira na etude twarakunda kuvugana ati rifo kumenyera gukora ikintu utari kumwe nanaka niho umenya inguvu ziwawe none ndakubaze nk'ubu nomenyereza abantu ko bategerezwa kubona kado Ravelle muri filimi wanje ejo akagira ikibazo cankwe nawe akagira company yiwiwe ntiwumva yuko jewe ari jewe inguvu zanje nzoba nazi namugize ikigomana niko rero n'abafana badakwiye kumenyera ngo filimi za kuryohera irimwo naka bahora babivuga murabibona namwe irore yaba kadari karekenana na Mimi Miheye vyari gusumbiriza si kuvuga ko tutavyumva natwe turabibona mugabo yari gusumbiriza mugabo nujya yagerageje nawe arashobora gushika handi wa undi yagera ni nka kwa kundi umuntu ashobora kuja mu isengero ngo ari patiri naka asome asengesha cankwe pastori naka ngo sinsenga ukibagira ko warugiye gusenga Imana none rero nimba abafana bacu dukundana twarayikinye Mimi Miheye atarimwo barayikunda turakina hoze atari karakina warugore gurusazi barayikunda turakina jina atarimwo barayikunda aragaruka barayikunda donc dufise iyo diversité yo kubereka kugira ngo babone ko nanaka dahari bishoboka sukuvuga ko atahari ahubwo ko dufise ingabirano zitandukanye kandi nyinshi Noga twego warubizi anabakeneye abakinyi bakina neza bazoze baraza oya arakantu kiyogi burya kantu kiyogi ora tubatware rero nimba tuzobatwara tuzoza tubavize muze tuvugane vraiment abakinyi banje muduha amasoko abakinyi banje baronka isoko bakine muduha izo note tubandanye dukora ibindi tuzabeze kabisa harakantu wasa n'uvuze ati ubuza ko ari wo mwanya mwiza wo kurera abandi bantu bakagira aho bageze ucumenga umuntu yovuga ngo komenga wa mukado Ravelle ari kunzira agenda hari karaje uzija mu ginyegejemwo tugiye turera abandi bantu wemenga arafisa handi hantu yageze nubwo yogenda ntakiri wo kurego reka tuzamura abandi bana bato oya voilà ujya no mukofye ikintu nkavuga ati ujya ofete ntakiri wa muntu ufashe gutya ngo fata izosi ngo riravunika okay yageze aho nshobora kuvuga nti wewe rero wenda ashobora kurungika hariya mu mahanga kumwezi kwisi yarungika genda mukwiragire se genda hariya we genda ukore hariya undi akore hariya undi akore hariya hama tuze guhuriza hagati si sawa kado rero umukobwa mukuru w'imfura ageze kurera abandi no kugenda kuremesha voilà ni ivyo Chris nawe bavyumvise ngo arashobora kuzoboneka mu yandi ma episode azokurikira bose bazoboneka sinzi mwe ko muramubibona yuko burya filme zo muri warubizi ziragera tufuma tugerageza kugira ngo twegeranye abakinyi bose abashoboka baze kubamwo niko duhora tugira mwarabibonye ko igihe Predoti siba muri rujiyo rushaka bari abantu bose barimo bari bo muri warubizi film iraza gutangura hakaza undi muntu akaba nk'umacteur principal Ben gihe yaza hajya bienvenue yaje nk'ishami ry'ijya filme kandi mu ntanga atari yabonetse ora ni ibintu nk'ivyo rero so kuvuga ko tutari kumwe ngaha kuko iyi seri nibaza ko izoba ndende ko mutamaje wayanditse Chicho no munsi rero asha munsi rero ibintu mba niko ndi ubyase kaje ko kubaza ntanumbo bezanye ntomboze ko mengo urayifise mu kuboko oya iyi filime nta narutushe nagize vraiment naho bazobusanga banyanditseko muzoshimenya yuko bagize akantu ka ni nimerie yanditse nimerie wa mpungu yari yatanguye nica RUJIYORUSHATSE y'umwana n'umwanditsi akomeye cyane ya n'umwana akeneye support imeze bien akeneye budget ugira ashira habona amafilime yiwe iyi filime nta rotushe nta muntu numwe yayikosoye vraiment ni nimerie ego mwonge kumugira icizere kubera ko igikorwa mwakoranye cabaye successful oya usomye script yiwe nawe no yiguruka yisoma nta rotushe wogira nivyashika abakinyi bakayikina nabi vraiment ni bon mugabo kwandika filime yanditse neza ituma tabonetse ngaha nuko ubu ari muri competition ya Institut Française asanzwe ari n'umushakashatsi cyane ashobora kuba ari mu bana bakiri bato yiga mu mashure wanashaka taragera kuragera mu 12 mu wa kabiri muri university mugabo afite ama certificate menshi mu bintu bijanye na filime menshi afite ama certificate menshi bivuze ko nimero yafise n'ubumenyi muri ivyo bintu uzosanga imisi yose ari mu ma recherche yo kumenya filime kuyandika no
si n'umukinyi warashaka vraiment gukina avuga ati sinkeneye je vraiment sinzi gukina ayaye mugabo vraiment ko nakusama recherche y'ibintu bijanye no na montage no kwandika n'ibindi bintu bijanye n'ivyo je ntazi je navyonze ego hariho aga competition ka court métrage ari karakora muri institut française k'iminota 6 twari kuba turi kumwe mugara avuga ati vraiment je m'excuse reka nitabi competition voilà muri analyse mbabare mbabona umwanya ufise ari muto duhereze hano hantu muri analyse zakozwe muri Fresh TV muri Special Driver twagarutse ku kintu kivuga ngo nimba abantu babiri dushoje kuvuga batarimwo warubizi igakora igisa nikosa cyo kudafata umukobwa yitwa Asta basinyishije ngo bamukinishe nk'umumene nk'umuntu ari principal muri filme bagiye gukora ishobora kuba swata idasanzwe iyo analyse uyibona gute iyo analyse siyo urayiteye ibyatsi iyo analyse siyo kubera ko Asta n'umukinyi n'umwana w'umwete cyane mugabo sinumva igituma mwe mwavuze yuko tutamukinije rero principal twaba twihenze ico nico tumva nico ntumva tubifata uko kuko cyarateye amakritike menshi cyarateye amakritike cyarateye ikibazo gikomeye cyane mwarakiraje mwarabye Special Driver twebwe twaciye dutangura alerte au fait mwebwe musa sportif musa nabagombye kudomeka mu bisanzwe kuko si kudomeka naco tubizanye ukuri musinyishije umukinyi mushasha mwamuzanya ruko mwabonye ashoboye sivyo hanyuma mwamuzanya ruko mubona ashoboye mwafuye gutora naco imbere ko wavuga uwitwa Asta yaciye muri filime yitwa Nsora arakina hariya ntiyapfa gukina y'umuntu yakinye neza gose gukina neza akagose tukareka yakinye neza siko kuri tuvugisha ukuri umuntu yitwa Asta yarakinye kwa Nsora yakinye neza gose yakinye muri filime akuvuga ngo gose dushobora kurenza mugabo turemeranya yuko yakinye neza kandi akina muri filime nayo atari nto mu gihugu uriya mukobwa nimba naravyibuka yaraciye no muri BFA yari afise ubumenyi ujya mukobwa nyuma yo kuva kwa Nsoro yaciye muri 62 July yakina nayo kwa abastime bakora amafilme arabikora akandi kano navuze ntoreka no gusubiramwe yani yupo na muonekano mzuri yani character body aboneka neza siko kuri ari muri filme n'ibikoze ntavyonzi aboneka neza hanyuma numukinyi mushasha mwaro Chris mwinjije bivuze yuko namwe hari ikindi mubona mu kidasanzwe niyashika muri warubizi ntahabwa umwanya wo kuyerekana icambere ntibiza kwirwa ko mu mujyami hanyuma ntimuza kwa mufashe tara abantu bose bategereje ngo barabe mumere nk'abayizitse kandi wari umwanya wo kwiyerekana niyo yaswa twavuze muri analyse kwakoze muri Special Drive reka ndakwishura icambere no kwishura abantu baza muri warubizi ntihaza abahatari muri warubizi haza abantu bose biyumvamwo ingabirano ukayitesta hamwe kuko hari abamaze kugerageza ingabirano bagasanga ingabirano by'ukuri si yiwabo muri warubizi ntihaza ico kintu rero uko haza abahatari ico sico muri warubizi turakira umuntu atahantu na hamwe yaciye ico turacumvikanya iyogi batora uruyuzi bagatera hamaruka duka uca rujya si yogi uburo ntaza kuba kiri yogi gusa kuko n'umuntu mwinjije afise n'ahandi hantu yabanje guca igere ni avantage zo kuzana umuntu atari mushasha mugabo iyo kritere yuko tuzana ibihangange iyo si ni kimenyamenya nawe nyene ntitwamurokise kubera ko ari gihangange uzoshaka umuhamagara umubaze je nuko nakunda kwinjira mu buzima bw'umuntu normal masikunda kwinjira mu buzima bw'umuntu mugabo nari kubaza nti kubera iki yaciye muri kwa Nsoro no kwa estime ya hanyuma nimba nazo ari timu hama kabandanya kaza muri warubizi iyo umuntu ansavye kwinjira muri warubizi ndamusaba d'abord motivation yagutumye wiyumvira kuza muri warubizi ni yihe kugira ngo numve yuko iyo motivation yiwe ihuye by'ukuri na objectif yiwacu hanyuma kandi muri warubizi ntabwo uza ngo we ni nka Ecclesia Katolika ntabwo uza ngo we ngo wihe ubutumwa ucuvuga ngo urumva ngo je ngo ndi gihangange ngo urumva ngo je ndakomeye na kinya hana hari hiya ahubwo nico gituma twebwe twamwe imisi yose turiko turagira
guhura kugira ngo tumenyerane turabe urya muntu karakiteri yiwe ni twama muri casting voilà ico rero nibaza ko tucumvikanyeko cengaruka rero bisigura yuko ntiyari kuza canyobirija yuko ategezwa gukina twe turafise abantu twatanguranye warubizi kibaho iriya twaza bataraje imbere ya ekra kandi baguma ari abamambere kandi rero bari active bari active ntitubahohotera aho rero wibagiye yuko warubizi ko ari ibintu vyinshi atari filime atari filime oya ntaco uwo mwinjije ari muri filime ugereye ko ari muri filime ego turiko twaramuhari karakina hall iriyo ego novuga ko tuyite ko ari principal muga muri biriya bintu byose wavugiyeko nta na kimwe twibajijeko kugira ngo byaguye ko gusa byarashitse biragwako mugabo vraiment ntabwo nta critere nimwe muri ivyo byabayeho icambere yari disponibilité kuko urabona kwidetasha 10 jours benshi n'abanyeshuri bari mu masession abandi barafise ubuzi abandi barafise imiryango byari bigoye kugira ushoye kuronka umuntu uza kwicarika mu gahinga imisi 10 je ni cambere yo ni critere ya mbere dukora n'abafise umwanya icya kabiri ni volonté eske iyo volonté aragifise yo kuexploiter iyo tara yiwiwe ico ndi kabiri hama icya gatatu tugerageze kuko hariho gukina filime mugabo jewe ntuzosubira kumona imbere ya ekra biragoye oya biragoye nukuri ijya kuraje je nayo mfise abakinyi ba filime bani bahezagiye biragoye ufite zero courage uzi yuko umuntu ashaka kuzavuga ngo ashaka gukina yego gatangura kugukwepa afite rero principal yari kwisabiye atangwa kugukwepa bora ico kintu rero nico abana buze ngo musa nabandometse akantu mu kuvuga ari amajambo kubera mwatumye haba attention cyane yo kuraba ko heyerma kubera ko yagize formation afise na certificat mwavuze biriya bintu byose heyerma n'umuhatari aho mugejeje na cameraman mukamuteranya n'abandi bantu oya ntimwamuteranya yategezo guca biraba kugira ngo arabe yuko bya bintu bariko baravuga bije bintu bavuze mbe urafise certificate reka tubirabe aho mugejeje mu mubona gute oya bimeze neza hanyuma ibindi byo kuvuga ko akina neza canke yakunzwe canke bimeze gute bazoca urubanza nibamubona jewe vraiment moi si satisfait n'abakozi n'abariko barakora pour le moment abariko ivyo bigikorwa ariko barakora vraiment jewe duzuye uko babikora neza uko jewe ikimpimbara cyane nukwitanga gusumba kubikora neza wanashaka Paul Mweranda yavuze ati je shaka neza bikananga imbere birashobora gushika mugabo wagize iyo volonté yo kubikora neza iwanje babikwiye bimeze neza voilà kizazi sana tugushimira cyane wakoze cyane tubifurize umugisha nizere ko kino gikorwa kizogenda neza nta nico bagitangaje cyane kuko mu mazi imisi mubikora uzutinya umuntu akora ikintu rimwe kabiri akanagukubita n'ijya gatatu akagukonvenga why not rya kane ritokunda cyari ikintu ushaka kubwira abantu bariko badukurikirana twebwe dufise ababone 68,000 mugabo gushikura umunsi filime yacu ntirenga kuri 50 abantu 50 hama muri abo 50 baturabira filime abumvuze benshi ariko muri abo 50 baturabira filime ababone ni 40% 60% nabahaca bagenda abantu bahaca bagenda baturabira filime bakanaryoherwa nukuri bagire subscribe kugira ngo dushoye kudushoka kintu hama abo bandi bantu nabo badiko batwumviriza bakunda igikorwa cacu baduhizo support dukora ibikorwa vyiza kandi vyinshi murakoze. This is Flash TV. We shine to progress.